kumira amata ubona yuko duca tugaruka rero tubakwaniriza Mr. Fulgence Moni ya Frere ubona yuko uno munsi abantu baharura yuko ashobora kuba maze imyaka igera kuri 3 mu muziki kuko hari nabandi babona yuko imyaka ishobora kubirenga. Ni Moni ya Frere uno munsi yaje umuntu yaje gugira icyo avuze ku butumwa buriko buratabura hano cyanye ku bihe biriko biragenda vyisubiriza canke kuri case novuga yuko irikira iravugwa ko amajambo menshi navuga case ya DJ Paul na Double J aho DJ Paul yavuze yuko ibintu by'umuzika bihevye. Moni ya Frere mu butumwa yatanze yari kuri TikTok muri live yari karakora yavuze yuko DJ Paul naho yoheba umuziki taco bitwaye nta ruhombo umukozi mu bandi kora nk'ibyo abandi bakora ashobora kubivamo abandi bakabizamo ariko kugira ngo bigende neza barabizi hano nta nkuru z'ibihuha zibaho tubanza kubanza tubumvisha ijwi hanyuma ya Moni ya Frere akajambo yavuze tuze kuba tubiyagako mu kuba tubiyagako narababwiye namushire yako kajwi iyo tugerageje kwicara turabaronderera bya bindi mukeneye kugira ngo ushobore kuba bigenda neza turema tukarara tutajyanye kugira ngo mushobore kuba mworonka updates canke amakuru agezweho ibintu bimeze neza nuko sinzi akantu kari gaciye kuri microphone ati murabanza mwumviriza ijwi hanyuma tuze kuba tuyaga mu nyuma ibintu byasobanutse canke byafashe umurongo undire mutegabiri mwumve Sabasani bose bakorana na Paul. Sabasani bose bakorana na Paul. First of all, Sabasani bose bakorana na Paul. Sabasani bose bakorana na Paul. Muri abo basani nje ndimo. Lakini kimwe ndakorana na Paul. Siko. Rero Paul ndamufata nk'umuntu ase Crystal, umudandaza. Siko. Arafise event ahora ibaho agatumira abasani like abari muri business, he's a businessman. Rero avuye muri industry mugabo which I don't even understand ngo avuye muri industry n'umudandaza adandaza umuziki n'inzoga so I don't know kuri jewe mba numva umenga avyonzi awuvuye mu atawuva mu muziki urabandanya kwa kundi nyene niyo bategura indi event kanaka biheze event ntizigahagarara mu gihugu tuguma twaririmbye twagiye ku stage or whatever you know jewe mba numva umenga abantu turavyitiranya siko kuba Paula yakoranye business runaka dufate example na Dramatic at the end of the time it's him na Dramatic Paula na industry yose nuko at the end of the time it's him nuwo bakoranya akazi ati si industry yose muri rusangi iba igize ikibazo. Fulgence rutangurira aha hantu kwanza Moni ya Frere yabivuze ati si bose bakoranye na DJ Paul ati muri abo batakoranye nawe jewe ndimo kabisa ariko ikibazo gice kiza ngaha kuba yavuze ko atakoranye na DJ Paul ubwo si cyo cyo bagitumye avuga ati DJ Paul agiye ntacyo muziki wo bandanya ntacyo hagarara kubera batakoranye petetre kubera tazi yuko ari umuntu ashobora kuba afise icamari y'umuziki mbega Moni ya Frere turavye mu myaka amaze mu muziki mu myaka 3 mu gihe hariho benshi nka basabi hariho nabandi benshi bakoranye na DJ Paul batavuze bati DJ Paul agiye ntacyo homba ariko bikaza kuvuga Moni ya Frere ubwo ntitwaba tuvuga tuti nawe ashobora kuba yihuse nuko kuntu batigeze bakorana akabona kumenga ntacyo bamariye umuziki DJ Paul
muri iyo nzira tuza guca dushaka kubifata nkaho yobagize ishavu indemoni ya frere shavu giki ko atana kintu nyuma barakorana mfate ku kibazo bajije ko bajeti ubwo si kubera yuko batigeze bakorana siyo mpamvu yavuze ibi ariko urumva nabyo naho byo bari byo ntibakoranye ariko still Moni ya Flair stage zitandukanye ramaze kuzijako kandi ranazijako ariko ahantu gusa hano hantu uza gusanga harajemo ikibazo abantu barabihaye iyindi shusho muri make turaza guhomba ibiteramo bimeze nk'ibyo yarasanzwe akora mvuze bimeze nk'ibyo yarasanzwe akora dali ibiteramo biteguye ibiteramo abantu baze ntibaze ntibihomba ibiteramo bishigikiwe bifashwe mu mugongo ibyo biteramo biberamo mu bibanza byari bifise icyo bimareye abarundi cyane cyane abaririmbyi b'abarundi nta giteramo na kimwe kitogirira akamaro umuziki w'u Burundi cyangwa abarundi kubera yuko Deja cyahaye akazi umwe mu bana b'u Burundi hawe ukamuza kuvuga ko kitogirira akamaro igihugu umuririmbyi bamahaye akazi yagiye gukora ahubwo ahantu hari ikibazo ahantu hari kudatahurana nuko ukuntu bakorana n'ukuntu bareza agaciro ibyo bakorana iyindi ngorana handi hantu hari ikibazo abantu bino bintu bamwe babishizemwe amarira abandi babishiramwo babyegereza umutima cyane gusumbya kubitumbereza mu nzira ya nyayo y'ukuri kenewe ubisanzwe burya muri entertainment industries zitandukanye hirya no hino ku isi nabigize mu bwinshi wumve mu bihugu bitandukanye haba hariho abantu bakora ibintu bikomeye atari na byiza kubiteranyako ariko najewe ndimo umusaza aho yashaye yerega umusaza niwe yashaye muri bose gusumbya nabari abana uko bari abana barashobora kuvuga bati bari habaye folie de grandeur kimwe Sadbi yavuga ati baborejwe na success ariko kuri we n'umuntu akuze byanse yuko akontrola amajambo yavuze bica bituma abantu babyoriyanta mu yindi nzira oroke ahantu bakomeje kubishira sibyo byari bikwiye kujya yarakoze nabandi barakoze ahubwo twe ntidukeneye kuraba nguruma ngo nibi mwakoze harimo ibyunguka mwayaze neza apana kwa kundi mugenda mugakorana ngo twafashanije ibintu bitagira amasezerano gacushaka kwihagira sinzi uri kurantahura neza aka kantu ko gushaka kuvuga ati je nashyizemo ibyanje nibi mututigeze twandika none nk'ubu tuje hano for example genda koze boss aho yibereye ambwira ati we Mika we uguma ngaha kuri micro ibintu bigende neza nibi uzurakora hanyuma wewe umaze gukora uzohembwa sawa bigenze uko hagacaza uwundi muntu ati wemeka yo kubera ko ukora neza kuri PJ cyangwa muri kijya iganiro Classic Vibes hakira no mafaranga shaka ndagushigikire ushike kure bigende neza ibyo twavuganye byose nza gukora nimba ariko muri iyo nzira kazagora abantu gutahura reka tubifate gutya jewe ndumurimyi hariho umubosi runaka ahantu yabonye uburimyi bwanje n'imbuto ndiko ndarima gaca avuga ati akiranda kongereza amafaranga urime byinshi amaze kuyama nkarima byinshi bikimbuka ntacyaza ngo tugabure ati naraguhaye amafaranga twaricaye turandika yuko ariko arashyiramo umutaye muri bujya burimyi bwanje kugira ngo tuzogabure umwimbu ahantu niho hari ikibazo gikomeye cyane umuntu yaravuga ati ati JDJ Paul ndamuzi nk'umudandaza adandaza inzoga akandaza n'iki n'umuziki
umuziki udandaza gute Pole ntaririmba tuvyibukanye umuziki kuna udandaza ni bya bitera amategura baririmbyi bakaza bagahereza umunezero abafana nawe akarihisha agakuramo amafaranga yiwe inzoga nazo urazi zidandariza ni hariya muri boîte ati sintahura impamvu bamuvuga ati avuye muri industry ngo ari biza guca bigira gute iraza kubandanya sorry kandi icyo yavuze naje ntacyemeza ntihagarara igumi yabandanije ariko nibiteramo wanashima biranategurwa ariko nta igihomba tagapfuye ntagakira niryo jambo numva novuga buri gihe basi hagiye gukira iki hagiye gupfa iki tagapfuye ntagakireka ibiteramo biri prepare nka kugira bisubire kuboneka nuko wazozundi umuntu atahura iyi industry uko nimeze sigura ko turahombye rero hamwe yo bihebe muri event organization turahombye ewana aho kweri ntitwaca no ku ruhande ariko kimwe mu gikize turamenya ukuri yuko mu muziki ari mu buryarya bwinshi batubesha no kutubesha tubona bibriya ariko tutazi ibyihishije indani baratweretse yuko muri wa muziki wacu n'ubundi n'ababosi bawurimo nabo batagira gute batawutahura ubwabo turumvikana ikindi yavuze ati ibi bintu nimuke mubishara ku ruganda rwose cha kibazo ciki cuko yafashe ibyiwe na Double J gacha shiramo kire gacha bishiramwo na Bface gacha yongera gashamwe n'amajamba atari meza haga nawe niho hari kibazo ni wewe nande na boss wawe ni DJ Pole na Double J si DJ Pole na Kiriko na Bface sivyo kugere kubashiramwo niho hacazana ikibazo ni DJ Pole na Dramati bakoranye sawa ivyo wanyu munaza kubiyaga bigende neza si DJ Pole na industry yose ahisemo ku deciding ati genda bihevye ni namahitamwo yiwe nta kibazo na kimwe biza guteza ahubwo niho duca tubonera abandi ba investors bakomeye icyo batahora mu muziki iki kuko nubundi baracari bake abo bandi ba investors ntibaba batinya babonye ibyo DJ Pole karahura nabo ahantu hari kibazo atagapfuye ntagakerere katugarukeko nivyo ya organization turayibuze ariko hari amanyanga twabonye abayo kugira najya amanyanga tuyirinde twabonye igikenewe cyo tuzokora kugira ngo tuze dukora ibintu bigire biciye mu muco sivyo kuko nk'ubu sinovuga ati muri ya shop ya Nice muze ndaza ngo Nice ngurumva ngo wowe ngo tuzovugana ati zurampa impuzu nze ndiyambarira ngiye mu kiganiro abantu baze barabona konsa neza tutashizemwe ibintu tuvuge duti muri ico gihe agiye arazimpa tutanditse neza ukuntu uzo ndamusubiza amafaranga yazo niwa cyahomba mu nyumwa cyusanga antaye ko ishavu Fulgence kumbure abantu niba ariko baratahura neza DJ Pole ninde mu muziki w'u Burundi kumbure tuje kwa Nice Money n'umupromoter kandi n'umunyamafaranga Money ya Frere yavuze ati naho yobiheba nta nakimwe industry y'umuziki ntihagarara hegira banda ese turaza guhomba muri DJ Pole yobiheba je nibaza yuko DJ Pole imbere yuko aza mu muziki mu Burundi umuziki usanzwe uhari ni watanguye ngo nuko ari we aje wari usanzwe uhari kuva kera gushika ubuye ariko uwo muziki wari uhari wari umeze gute ego mugabo rero kuba yaraje hari ico wafashije hariho parti ntoya y'ivyo bintu gutegura ibiteramo kwinvita aba star gufasha aba star kuba supportinga ebora ibyo byose yarabaye yaragize akamaro mu muziki w'u Burundi yego bisigura avuga ati ndabivuyemo byose
ntizobisubiramo umuziki w'Uburundi wobandanya neza cyane ukuri kwame kuko siyo nyene afasha abasta hari abantu benshi barihigwa n'abantu twe tutazi abosi bativuga barahari bafasha abantu tuko nyene umuziki wo gumubandanya gusa hari utuntu tumwe twubura urebona avuga ati iyo umuntu yarahari ubona ko wose normal isanzwe arakazi ke mugabo yagiye niho ubona akamaro kiwe mu gihe DJ Paul niyavamo tuzobona peut-être akamaro yaramariye umuziki. Calvin. Yes. Ese byari bikwiye ko iyi case ya Double J yari gushika kure nkuko kugeraho tutakaza umuntu nka DJ Paul. Ibi bintu byabaye bavyagravye kandi bya bintu menga birasanzwe. Ibi bintu bari kubitorera inyishu hagati yabo. Wanashima na twebwe abajournaliste canke abafana atakiyo na kimwe turamenya. Cambere na mbere nta kuntu mushobora gushwana n'umuboss canke n'uwari we wese mwakoranye business hakagira aho umuntu agufasha no kuja hanze akuronderera amasho ariko ugasanga muri mupfuye indirimbo imwe gusa ugasanga mwakoranye ama business arenga 100 cyangwa business menshi ariko akantu gatoya kakaje gatuma muvana ariko ikibazo bigize kubaza Fulgence avuga ati DJ Paul ko abihevye hari hazobaho inyungu cyane n'uruhombo ruhabaye ivyo je ndavyemanga ijana kwijana ko uruhombo rugiye kuboneka ati kubera iki benshi bagomba baza bashimika ngo DJ Paul atahari ngo hazoza abandi ngo nta kizopfa ngo nahatari bwaze ngo umuziki ngo wari uhari ariko ndabaza ikibazo kimwe mbega ataraza DJ Paul n'ubu yarahari ubona umuziki muri industry arico kimwe birasa Big Fizzo wewe ubwiwe yari yemereye yavuze ati jewe umuntu wa mbere yatangwe kuntwara muri Europe gukora show ni DJ Paul bamwe bati kumbure nazasho z'abanyamahanga zogabanuka kubona agiye nivyo nagomba shikwe ko nanje abarimvyi benshi ngabo mushingira ntaye yuko kuba barashitse mu makungu canke kuba barashitse muri Europe vyavuye kuri DJ Paul tuvyemeranye ibi bintu bitanguye vuba kera twabona abarimvyi babizi abanyene ba Big Fizzo ba Lolilo bande ugasanga tubona aho abarimvyi babiri bonyene nibo bakorera amasho hanze y'igihugu uwundi n'uwinanirije na gatoya ukamusanga ginga mu Rwanda aho ugasanga naho nyene bwabaye ubusho nyene ataco bupfuze bimwe akunda kuvuga ngo ni anniversaire cyangwa niki DJ Paul hamwe yova muri industry yacu benshi bakunda kuvuga ngo akatsi kamwe kavuye ku nzu ngo ntiyiva je ndibaza yuko twovigwa kabisa DJ Paul yarafatiye runini mu muziki wacu w'u Burundi DJ Paul ni umuntu wa mbere ategura amasho ari propre ushaka kubona neza ati iki kintu yego kabisa bagiteguye neza nta kanenge ikintu kifise isuku ariko nkaje ndababaza havuye DJ Paul turafise abandi ba promoters benshi turafise abandi bategura ama event benshi ni mumbwire umuntu yoza gasubira DJ Paul akakanya nyene canke mumbwire umugwiza atunga yo kwemera kuzana investisa mu bintu nk'ibi by'umuziki benshi bakunda kuvuga ngo ni ibintu ngo by'abavayo ngo ni ibintu ngo kenshi ngo ntunguka ariko DJ Paul ivyo yavuze ati jibi sinavyumviriza jewe umuziki imbere yuko ndanawukorera ndanawukunda ico rero ni kimwe mbona neza yuko DJ Paul hamwe yova muri umuziki burundu irevre sikuvuga ngo umuziki ngo ucuryama ngo ntitwosaba kubona amasho ngo ntitwosaba kubona ngo imiziki imeze neza twoyibona n'amasho twoyabona ariko ntitwoza kuri ya level ya DJ Paul ije naho bizodusaba igihe cyo gutegura nk'imyaka iri imbere nk'ingahe tukitegura neza tukaronka undi nka DJ Paul. Yes nuko bimeze iyi deba tumaze kuyivuga ko kenshi ubona yuko birasaba yuko nyene tuba makini birasaba yuko tuba attentif ngira nyene tugume turaba ukuntu vyogenda ariko ico novuga nuko bakunze kuvuga ngo ihongo tsari imwe ntibuze izindi kurisha ariko kandi hajya kari mu rugo ntikabura ico gafasha. Yes nuko bimeze ko muri tuzobandanya ikintu numva yuko tuzonabandaniriza ko nuko
tugiye kurondera abo biraba ndavuga Double J kiri kuna Bface on the floor kumure barashobora no ko vuba cyane bakaza ngaha mu kiganiro Classic Vibes maze tukaganira nabo mbure kesi zobiheze mikarega hamwe boza ngaha kesi zobiheze ntuzova ngaha tubirangije muri gasambura manza cyangwa usanga inzo bitanguye babunya gutangura bishobora guhera cyeka bitanguye nyagutangura guhera zero yeah yes nuko bimeze